kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, gicamunsi kiza kuri utwo mu masaha yo kugicamunsi, igitondo kiza kuri utwo mu masaha mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 29 by the way kwa karindwi 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka tugiye kuba tubabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni mu gihugu cy'u Burundi tugiye kuba tubabwira amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Mukabeho kenshi mu masaha nimugoroba murabona ko rwose Bwana Moses yamaze kuba tayari kugira ngo abahe icyitwa imiripuko, abakubite ibyitwa bya nyamugigima. Turaza kwinjira muri ano makuru dusuza abantu badukurikira by the way, kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Mulangala, bari muri Coline Hatungo, bari muri Coline ya Kinazi ndetse no mu gisagara cya Bujumbura, bari hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Byinshi cyane rero tugiye kuba ariko dinari nibagiwe Kenya, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa. Tubaye ikaze singelo kunabonye, ngira ngo mwabonye ahantu tuba twaje guhagarara kugira ngo amashusho n'iki byose bibagireho bimeze neza. Yes, kwirukansi cyane rero sindi butinde, nyamuneka ndetse n'abantu bari ku mugabane w'Uburayi nako tubaye ikaze, kuko munyemere mbabwira yuko rwose bari mu ntara gatandatu diaspora, bari muri Canada, bari mu Bubiligi, bari mu Faransa, bari za Australia, bari za United Kingdom. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Sindi butinde, ngizo ingingo z'ingenzi. Turaza kugaruka ku nkuru idasanzwe y'uwitwa General Neva, ubu tuvugana mu kanya gato ku isaha y'isa 11:40 igera kuri 45 nibwo tumaze kwakira amakuru yuko uyu mugabo yamaze guhunga igihugu. Impamvu ahunze igihugu cy'u Burundi igitaraganya akaba ari ukubera CNDD FDD yamaze kuba gateranzama, ndetse ikaba ikomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo by'umwihariko igihugu cyongere gisubire ku murongo, nubwo ibintu byamaze kuzamba kugeza maginga ya. Turaza kubikumoza tubive imuzi n'imuzingo, mugiye kumenya impamvu yihishe inyuma y'ibi byose, mugiye kumenya byinshi cyane bigiye bitandukanye muri rusange. Muraza kunyemera tugaruke mu kijyanye n'umujyi wa Uvira. Nyamuneka abarundi bagera ku 8 hano mu mujyi wa Uvira bahakubitiwe n'uruva gusenya, cyangwa se bahakuriye rwose n'ikibazo gikomeye cyane nyuma yo kugerageza kwataka defense, by'umwihariko ngo zazimo intare zasarambwe, ariko izi defense bikaza kurangira zibagose abagera ku 8. Nyamuneka bagahita bahasiga ubuzima. Turaza kwikomoza tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera dusimbukire ahitwa rwose hano Bujumbura, tubabwire ibya drone by'umwihariko z'u Burundi zigera kuri 4 ziri ku kibuga cy'indege. Nyamara izi drone zimo ziritegura kuba zakinjira ku butaka bwa RDC. Isaha ku isaha amakuru akavuga ko ngo nazo zishobora kuza kuraswa zitari zahaguruka kugira ngo zijye kuba zakataka. Ese ni bande bari buzirase, bimeze bite? Turaje tubyinjiremo. Turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Twinjire mu Rigitega tubabwire inkuru idasanzwe kuri CNDD FDD yamaze gucikamo ibice noneho bya nyabyo, ibice bigera kuri 3. Turaza kuba twikomozo tubiva imuzi n'imuzingo, muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga 5 kuri 5. Muraza kunyemera tugaruke gato ku byatangajwe n'uwitwa Agatoni Rwasa. Uyu akaba umwe mu banyapolitike bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bari kuvuga ko guverinoma y'igihugu cy'u Burundi igomba kugendera kuri demokarasi, apana kuba yagitabara iri mu mashyamba, ivuga ko igihugu cy'u Burundi kigomba kugendera kuri demokarasi ku bintu bwiza. Byose turaza kuba twikomozaho. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tuba updatinga 5 kuri 5 byinshi by'amakuru aremereye cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nibiza kudukundira turaza kwinjira muri RDC tubabwira uko situation ihagaze, ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye turaza kuba tubaciramo. Mu gihugu cy'u Rwanda naho rwose ibintu bikomeze kwatambarare, twebwe umutekano ni 5 kuri 5 tuba tuwufite mu buryo navuga ko budasanzwe. Ubwo rero rwose nyamuneka
reka duhite twinjira muri ibi bintu. Duhera ku nkuru idasanzwe ya perezida w'igihugu cy'u Burundi watangiye gushaka amahungiro cyangwa se wamaze kuba rwose yakerekeza ibe akaba arimo arabikora aciye mu gihugu cya Tanzania kwa Samia Suluhu Hassan. Ariko impamvu y'ibi byose nyamuneka munyemere mbabwire yuko ari nta yindi ari ukubera CNDD-FDD. Iyo ngiye kwinjira muri CNDD-FDD mbanza kubibutsa uwitwa Reverien Ndikuriyo. Uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo nyamuneka murabizi neza cyane yuko ari umwe mu bagabo bagize gutya by'umwihariko barangiza bakarogwa. Nyuma yo kurogwa agatangaza uwo muroze tugasanga ni perezida w'igihugu cy'u Burundi uwitwa General Neva. Ibi byahise biteza ikibazo gikomeye cyane. Ubu tuvugana rero CNDD-FDD yagiye gucikamo ibice ariko ivuyemo uwitwa Reverien Ndikuriyo wakunze gutaziranda kugarika. Ibyo murabizi neza cyane. Ubu tuvugana rero ibi byose nyuma y'uko bibaye abarimo Agathon Rwasa bagatangira kuvuga ibintu byinshi. Amakuru dufite atari ivumbi nuko ibintu byahise bihindura mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana nje nkabamagaze ku makuru yuko uwitwa General Neva nyuma yuko abo bagabo bicaye bagakora inama z'ibitaraganya bakavuga bati nyamara uyu mugabo nitumucungira hafi ashobora kuza gukora ikintu natwe tukikanga turi hasi. Amakuru namaze kwakira nuko uyu mugabo nyuma yuko avumbuye yuko ngo hari abanyapolitike bakomeye b'indani muri CNDD-FDD ndetse no mu nzego za gisirikare bari kumugira amajanja, yatangiye kujya gutya akajya kuramo akakarayenge akajya mu gihugu cya Tanzania bahana imbibi. Ariko ibyo akabikora arimo agira ngo by'umwihariko amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027 agera akiri muzima. Abantu bibara nababwiye ati njyewe ninzajya nifatiramo rwose iki kiganiro nyikoze mu masaha nimugoroba mujye mumenya ko kabaye. Narababwiye ati njye ninza hano nkifatiramo mujye mumenya ko kabaye. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri mu kaga gakomeye. Ni igihugu isaha ku isaha gishobora guhura n'ibibazo. Abanyapolitike benshi n'abasesenguzi barabivuga bakavuga ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi ndetse bakavuga yuko ari igihugu gishobora kwikanga isaha ku isaha gihuye n'ibibazo. Intandaro murazizi mwese, cyatanze umusada muri RDC. Ubu tuvugana harabura umujyi Uvira ngo igice cy'u Burundi noneho bahita bakigira katofu, ingabo z'u Burundi zibura aho ziva zinjira mu gihugu cya RDC ndetse n'iziri mu gihugu cya RDC zibura aho zica zijya mu gihugu cy'u Burundi. None bizagenda bite? Ibintu uko bigiye gukomera. Nje ibi bintu narabibabwiye ndababwira nti ibintu bigiye kuba muzabyihore mubirebesha amaso abiri mu bitereke hariya. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira atariho ivumbi, amakuru aremereye arebana n'umutekano, politike na diplomasi, nuko abasirikare benshi bari kugwa muri RDC barimo baratungwa mu masaha y'ijoro bakajyanwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse bamwe bakanashyingurwa famiye zabo zitabizi. Aya ni amakuru arimo angeraho nanjye nkavuga ati nyamuneka ibi bintu reka tubivuge abantu babimenye, reka tuve kuri no nkuru tugaruke gato kuri CNDD-FDD. Abatalamu bari mu mugambi mubisha. Murabizi hari uwitwa General Guillaume Bunyoni, uyu yahoze akuriye polisi mu gihugu cy'u Burundi afungirwa kugerageza kudeta mu gihugu cy'u Burundi kuwitwa Nkurunziza mu mwaka w'2015. Ubu tuvugana arafunze. Hari uyu bita Gervas Ndakubuca bakunze gutazanda kugarika wavuye muri CNDD-FDD mu minsi yashize. Hakaza uyu mugabo ngo ni Agathon Rwasa nawe ugikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi. Hari abo bita Basindayigaya n'abandi bagiye batandukanye. Aba banyapolitike mu gihe CNDD-FDD itagomba gukora ibintu biciye muri demokarasi, ndakurahiye ntago bari bukibayoborane. Ntago bari bukibayoborane. Muze kunyihanganira ndi igikara, nambaye ibintu by'umukara, ndimo nakora mu masaha y'umugoroba. Muze kunyihanganira ibintu rwose niba bitarimo biragaragara neza 5 kuri 5. Ariko uko byagenda kose nuko mugomba kumva uburyo ibintu bimeze.
nyamara ibi bintu narabibabwiye ndababwira nti uwitwa General Neva ibi bintu bigendemo gake, nashaka gukora ku gipurizo gutya kizamumenekana. Ibi bintu narabivuze, none ubu araza kubigenza gute? Yes, ni byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari umutaramu wanjye ubu urimo urakomanga kugira ngo nabo kamubasigiremo azi nabo bakubita indi miripuko. Ubwo arababwira nagira ngire icyo nshikirije ku mpinduka ziriko ziraba mu biriko bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Cyane cyane turaza kuvuga ku biriko bibera ku mupaka w'u Burundi na Kongo, aho twita Uvira. Rero kenshi nkunda kuvuga jewe iyo mbonye hari impinduka mu biriko biraba, kuko mu biriko bibera i Doha ntituramenya neza impinduka bishobora kuzana, ariko icyo novuga ku biriko bibera Doha ni uko ikigaragara neza nuko leta ya Kongo yabijanywemo ku gahato, nico gituma ibishiramwo bigura intege, hanyuma mu kubishiramwo bigura intege ikaja mu biganiro, ariko igapanga n'urugamba. Rero icyo novuga nuko iyo ni ya politike ya 2012 mega 2012-2013 igihe bahenda M23 ngo ibiganiro, ahubwo bo baba mu myiteguro y'ukuntu bashobora kurangiza M23. Ico gihe murazi ko utari bwabe AFC. Rero AFC M23 nibaza yuko itugwa muri uwo mutego, kuko bigaragara nimba umuntu ajya mu biganiro atabigomba, urumva ibyo kubishira mu ngiro byo urumva ko bizoba umugani. Cyane cyane buriya hari ibintu bibabaje muri Afrika, kuko politike iriko irakorwa muri Kongo, politike iriko irakorwa mu Burundi, ntabwo ari politike yo kuvuga ngo batunganirize abaturage, ahubwo ni politike ya sirivi y'ubutegetsi buhari. Ni kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutanga ibishoboka byose, bugaheba ibyo ari byo byose, ariko kugira ngo bushobore kubandanya kubaho. Bo nubwo abakongomani boshira bose, ibyo ntacyo bibabwiye, mu gihe ubutegetsi bwabo bwobandanya nk'uko twumva Tshisekedi ashobora kwitwaza ibiri muri biya biganiro, akavuga ati rero kugira bishikwe mu ngiro ibwirizwa nshingiro ritegereza guhinduka. Ibwirizwa nshingiro rero rihindutse nkabona nk'imyaka 4 cyangwa indi myaka 5, akaba ari cagwanira. Rero murumva yuko Afrika tukigowe, tukirushe, ko abaturage bose b'igihugu bashobora kuba mu ngorane kugira bakize umugabo umwe, yenda n'abamukikije bari kubasangira kumunga igihugu. Biriko bibera rero muri Kongo no mu Rwanda, niyumvira yuko bitandukanye, kuko u Rwanda nubwo ruri mu ntambara urabona achievement, nubwo ruhanganye n'abansi, nubwo atari ku butaka ariko bari hanze, ariko urabona achievement bikorwa u Rwanda rushishikara rukora byo kuja imbere. Ariko ibyo bihugu bwabyo bitera bija inyuma, butunzi bwabo ni ugusahagura, ifaranga ryabo n'ibibazo. Ibyo rero nico kimwe n'ibiko bibera mu Burundi, mu gihe ibindi bihugu by'aka karere biriko biratera intambwe bija imbere, ariko Burundi urabona ko bushishikara buja inyuma. Inyuma y'imyaka 20 ko atantambuko ihereza agahengwe
abaturage abenegihugu b'u Burundi ihari. Nicyo gituma rero ubona ahubwo kubw'ineza ibyo Burundi bubona ari uko intambara yobandanya, kuko buriya intambara ihagaze byogorana, ariko kandi uko nako no kwihenda, kuko intambara uko biboneka Uburundi nta parametre bugize bwashobora guhindura rukuru y'intambara muri Kongo, nubwo M23 AFC yabandanya igwana na Kongo, siniyumvira ko Uburundi hari parametre shasha bwuzana, nubwo hari hiyongeyemo ababirigi, nawe akaba yongeye abacangero ba mercenaire. Niyumvira nabo nyene uravye imbaraga zari zihari n'ibihugu byari bihari muri biya bice bya Kivu du Nord, hari azaguma yuko nta parametre yaha icizere iyo coalition ya FARDC, iyo coalition ya Felix Tshisekedi yuko bashobora gutsinda intambara. Ahubwo ibyo bikoresho bariko barazana, bariko barayegereza, yaba amaburende, yaba za drone, yaba amasase n'ibindi, niyumvira ko ari yindi financement bariko bazanira AFC M23. Rero nico gituma jewe nta parametre nshasha mbona yotuma AFC M23 igira ubwoba yuko bashobora kwinyaga ibice ibyo ari byo byose. Ahubwo iyo ramforo niyize bironkere ibindi bikoresho byo kubandanya kugera Kinshasa, nayo iby'ibiganiro byo nta cyizere kinini bishobora gutanga. Ariko nagira ntange ibitekerezo canke se n'uhanura ibyoshika mu gihe leta ya Kongo itokwemera gusinya Washington na Doha. Kwemera gusinya Washington na Doha, M23 bishobora kwigora cyane, kuko icizere ni gike ko ibyo guverinoma ya Kongo yosinyira ishobora kubyubahiriza. Ariko iciza kirimo kuri AFC canke ku mpande zose nuko baba bagabanije ubuhombe, abapfa, amabije akoreshwa muri iyo ntambara yenda yagarurwa agakoreshwa mu bintu byo guteza imbere abanyagihugu no mu bintu byo guteza imbere akarere na East Africa. Hanyuma ariko mu gihe byogaragara yuko Kongo iri kumwe n'u Burundi boshigikira yuko iby'amasezerano babivuyemo bahisemo intambara, nubwo amahirwe ari make yo kuyitsinda, ariko ikintu nibaza ko cobaho nuko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutembagazwa. Kandi biraboneka neza yuko ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa nibutembagara buzohitana ubutegetsi bw'i Burundi bigatembagarana, kuko ikosa leta ya Kongo yakoze niryo Uburundi bwakoze, ibyo guha indaro imigwi y'abantu bakoze jenoside canke bagwanya ibindi bihugu mu karere. Ico rero ni ikintu gishobora gushika mu citege mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwokwanka gusinya ivy'idoha n'ivyi Washington, gutembagazwa ni ibintu jewe mbona nkaho biri hafi, kuko nanone urebye ukuntu ibihugu biri muri conflict biriko biritegura, biboneka yuko bifitiye icizere gike ari amasezerano yose abiri. Hari ibihugu bidashigikiye ari amasezerano ya Washington kubera ishari, biyumvira yuko Rwanda
rwabonye ibintu byinshi, ari amasezerano yaruhaye ibintu byinshi, aribo rero benyegeza akariro yuko ahubwo intambara yobandanya biteze yuko bashobora gushigikira ya bloke ya Tshisekedi, noneho bakiyumvira yuko bikunda yuko bashobora gutsinda M23. Ariko icyo bakwiye kumenya, nimba M23 yabatsinze ata burende ata bikoresho bihambaye ifite, uno munsi ikaba yarafatiye muri Goma no muri Bukavu ibikoresho bihambaye birimo n'amadege, kandi iki gihe imaze yarafashe Goma na Bukavu ikaba yarashoboye nayo nyene kwiyuboka n'ubundi buhinga bwa none bujanye n'ivy'intambara, niyumvira yuko amahirwe yo gutsinda intambara kuri bloke ya Tshisekedi ari make. Hanyuma rero nuko ico mbona guverinoma Tshisekedi cyangwa Tshisekedi ari hagati y'ururimi ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Haruguru agwanira ko ubutegetsi bwiwe bwogumaho, ariko kandi urebye amakosa intwaro mbi yiwe abamwosha ngo ntiyemere, ibyo bishobora kumuta mu rudubi agahitamwo inzira y'intambara. Inzira y'intambara nayo nayihitamwo, niyumvira ko izoba ibaye intsinzi kuri AFC M23 bishoboka n'abandi nabo boba bayishigikiye. Nongeremwo parametre shasha ko Uganda nayo yemeye kuza kugwana mu ntambara yo muri Uvira, kandi murazi yuko buriya muhungu wa Museveni, General Muhoozi, yavuze ko azogwanya Wazalendo, akagwanya FDLR, akagwanya iriya migwi yose negative ariyo yahondokeye mu Burundi. Kandi muri Twitter yiwe yavuze yuko atantumbero ufite yuko yohangana nk'u Rwanda nk'uko byabaye muri kahise. Birumvikana rero yuko General Muhoozi aje gushigikira M23 muri kiriya gice cya Bukavu, cya Uvira, kumanuka mbere akagura hariya. Muri make uriya Kongo yagumye yiwara gusa kuri Uganda, ariko Uganda yaragaragaje ko itantumbero ifite guhangana n'u Rwanda cyangwa M23, ariko ahubwo ko Uganda ishobora kuba bloke imwe nabo gusenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibyo rero twabibonye muri Twitter iheruka gusohoka. Buriya rero Tshisekedi yanka guhangara Uganda, wagavuga ati nimpangara Uganda igafatikana n'u Rwanda na M23, ati nta n'imisi ngahe namara ku butegetsi, kandi na Amerika ntizokwemera kuza guhangana n'ibyo bihugu, kuko ibyo bihugu ubwabyo byitunganijwe neza ha muri gisirikare cyangwa mu ntwaro zabyo, ku buryo atampamvu Amerika yoza kwiteranya n'ibyo bihugu, kuko Amerika yiteranije n'ibyo bihugu isa n'iyatakaje ibihugu bya Sahara, hamwe yotakaza n'ibihugu bya Central Africa na South Africa, ibihugu by'epfo bya Afrika y'epfo, ndavuga ibihugu bya SADC. Murazi ko Amerika yiteranije na South Africa n'ibindi bihugu bitarika byo muri SADC. Murazi yuko ibihugu yiteranije na biriya Amerika yiteranije na bihugu byo muri Sahara bitayumva neza, hamwe yo kwiteranya rero n'ibihugu byo muri East Africa. Urumva Amerika nayo irigemanga kuko itotakaza ibi bihugu nk'uko Uburayi bwabitakaje. Iryo kosa rero Amerika ishobora kuritakaza ngo iriko ishigikira Tshisekedi, ahubwo Amerika ishobora gushigikira abasenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ahubwo ikorane n'ibihugu bikomeye mu karere, ari byo bihugu by'u Rwanda, Uganda na ingabo za M23 zimaze kugaragaza ko ari ubukombe mu bijanye no mu by'intambara. Ibyo rero nibyo ariko ndavuga ngo
ibi byo kutubaha amategeko, kudasinya amategeko ya Washington cyangwa Doha bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa na Bujumbura busenyuka. Uko niko ndabibona, nkuko nari nababwiye kuva kera ko ibihugu by'amakungu bitazoshishikara bikorana n'ibihugu by'intege nke bifite intwaro mbi, kuko ibyo bihugu bitaba bishoboye gukingira inyungu zabo. Ntabwo Burundi, ntabwo igisirikare cya Kongo, hari ibisirikare bishobora gukingira inyungu za investissement nini kandi a long terme, tandike Uganda, AFCM 23 Rwanda bifite ingabo zishobora gukingira inyungu z'ibyo bihugu, zaba inyungu z'Ubushinwa, z'Uburusiya, z'Uburayi na Amerika. Ibyo bihugu byarubatse ingabo zishobora gukingira inyungu z'abantu benshi. Erega nimwihende, buriya ibintu byose biba ni kurwanira inyungu, nicyo gituma nimba Amerika ikomeye mu bya gisirikare, Uburaya, Uburusiya, Ubushinwa, no kugira bagwanire inyungu zayo ziprotecting. Nicyo gituma nkunda kuvuga ngo Afrika yaracerewe kuba idashobora kubaka inzego za gisirikare zikomeye zishobora gukingira inyungu za Afrika. Igihe cyose inzego z'umutekano muri Afrika zidakomeye, tuzoguma tuvogerwa n'ibindi bihugu n'izindi kontina, kuko niyo bavuga ngo droit de l'homme, ngo liberté, ngo démocratie, turabona ahubwo ko akaruta kandi gakomeza kakamira. Abafite inkomezi bakuma bacenyeza abantu bato. Iyo rero utagomba gucinyizwa, wubaka imbaraga z'ibya gisirikare n'iby'ubutunzi. Aho rero niho Afrika itarikangurira, kandi ibyo bintu irabishoboye, kubaka ubutunzi, kubaka inzego za gisirikare ku rwego rwa Afrika zikomeye zitavogerwa. Abanyafrika turabishoboye. Rero kenshi iyo Perezida Paul Kagame ariko arafasha ibihugu bimwe bimwe nka Central Africa, Mozambique, South Sudan n'ibindi bihugu bishishikara bimwakura, je nabonye n'ibihugu by'Iburayi biza kwigira igisirikare mu Rwanda. Iyi ni vision ikomeye cyane. Ndababazwa cyane mu karere, muri Afrika, n'abantu badatahura politike za Perezida Paul Kagame. Byerekana yuko abantu bakiri mu mwijima, aho gushigikira ahubwo umunyafrika afite imbone yoshobora kurokora Afrika, ahubwo ugasanga abanyafrika benshi bariko baramugwana, bibajije ku bintu by'amacakubiri n'ibintu bitagira mvura. Ariko iyumvire hamwe u Rwanda, Uburundi, Kongo, Uganda, Kenya, Tanzania bokubaka igisirikare nka kiriya cyo mu Rwanda, ninde yosubira kuvogera Afrika? Rero ibi nongeye kubitanga ku cyiyumviro, kuko mbona abanyafrika benshi twicwa n'ubujuju, twicwa no kurwanira inyungu z'abantu, z'akagwi k'abantu bakeya, twicwa no kurwanira inyungu zitari z'abantu bose. Nk'ubu intambara yose iri kwiraba muri Kongo yubatse kukurinda ubutegetsi bwa Tshisekedi, ataco bamariye abakongomani. Intambara zose ziko zira mu Burundi zubatse kukugwanira ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Sinovuga ko ari ubwo abagize CNDD-FDD, kuko hari abagize CNDD-FDD nabo nyene bari mu vyago, bari mu ngorane, bapfunzwe, bahunze, kandi bari mu mugambo CNDD-FDD. Ariko kubera Ndayishimiye n'akagwi gatoya k'abantu bari kumwe, Uburundi buri mu kangaratete, Uburundi buri mu magorwa, Uburundi buri mu vyago. Ndiyumvira yuko ibisirikare byacu bya Afrika bikiri mu mwijima, kurwanira inyungu z'umuntu umwe aho kurwanira inyungu izo barahiye, inyungu
za buri muturage wa Afurika. Byari ibyo nagomba kuvuga, yari yo analize. Mukomere, mugira amahoro, musangiza abandi n'ubutumwa bwiza. Ni satellite ya Kongo, tuvuge yuko atamahoro ashobora kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Nagomba shimangira mvuga yuko abantu bashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ni arme yo muri Uganda, arme yo mu Rwanda na AFC M23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFC M23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Kongo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe, irashe, ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Kongo yose. Muri cya kiganiro mperukana ndavuze ni hamwe guverinoma ya Kongo n'iy'u Rwanda n'iya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bo kubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme, ariko n'ibintu izo ngabo cyane cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFC M23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace, izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bariko barabona impinduka zo kuva muri za ideology z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ibyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nk'uko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afrika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe nuko kariya karere ko bamwe amahoro. Ikintu cya mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cyabo gitunze kirimo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Kongo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba iyo migwi y'abakolombiya, murazi yuko iyo migwi y'abakolombiya bari abantu hanini bagizwe n'imigwi y'amatrafika de drogue. Ibihugu byabo bari bashizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Dereke yagiye kwitabaza wa Kolombiya, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda
na AFC M23 ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda ni rindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane burya n'abanyamerika igituma kubera ko abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika bakaza kuzana abamercenaires nabo nyene bo mu kindi gihugu atari abanyamerika nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza nubwo babyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro karori muri Somalia abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika barabica barabamara kugeza abanyamerika bomuka bakagenda niko kuvuga bati ntibazozura kugaruka muri Somalia ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare cya Uganda cya Kenya cy'u Burundi bagenda kugarukana amahoro muri Somalia kandi murabona ko ibisirikare byo muri Afrika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha igizwe n'u Burundi igizwe n'abasirikare ba Kongo igizwe n'abantu bo muri Colombia igizwe n'ibindi bihugu birashoka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo cyangwa bigatanga n'amafaranga ariko ko gutsindwa arejo kare mu gitondo kuko imbaraga za M23 ziguma ziyongera kandi baguma bubaka de professionnels abakomando bari discipline abakomando bagwanira gupfa no gukira umva intambara aba FC bagwana si intambara y'imikino si intambara yo kuvuga ngo nibatsindwa ari ahandi hantu bashobora guhungira ni intambara yo kubaho hanyuma ikibabaje ni twigwaneho nyakuri y'akagara tubona igiye gufatikanya na FDLR igiye gufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi igiye gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo n'iyindi migwi yose negative yatumye muri aka karere hadashobora kuba amahoro ibyo nibyo birababaje cyane ko aho abanyamurenge biciwe aho abanyamurenge bakorewe jenoside n'ubu inkota itarabava ku gakano ariko birababaje ko hari umugumwe w'abanyamurenge wemera gufatikanya n'umwansi w'abanyamurenge aribo leta ya Kongo Wazalendo FDLR n'iyindi migwi yose y'inkora baratutsi muri kano karere rero cyo gituma ngomba kuvuga yuko Kongo kandi guverinoma Tshisekedi yongeye kugira kandi amahitamo mabi nari nababwiye ko biriya biganiro bya Washington bitagenze uko Kongo yabigomba bari bazi ko bazotanga izo minere hanyuma Amerika igaca itegeka u Rwanda M23 canke Uganda kuva muri Kongo ariko barabaye desi kuko burya guverinoma Amerika ifite abahinga nishobora gukorana n'umunyantege nke n'abantu bari korompi n'abantu bafite ideology ya genocidaire nubwo byoba biboneka ko ari inyungu kuko mu gihe coalition ya Amerika
niyo coalition baba bagize n'aba FARDC n'abaki yotsindwa yaba ari honte kuri Amerika, kandi Amerika yobibazwa ibyoshika byose ibyo kurikira yobibazwa n'ayandi makungu nubwo nayo itoroshe bigoye kuyihangana. Nicyo gituma rero burya Amerika yarabati u Rwanda rurakomeye, AFCM 23 amaze kubona amaraporo menshi aho ikontorora ko ari umutekano, ahubwo ko ari byo bisirikare ahubwo byashobora gukingira inyungu z'abanyamerika. Narigeze kubabwira nti ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi ntabwo bizokomeza gukorana n'ibihugu n'amaguverinoma yo muri Afurika ariko rompi y'amanyantege kuko barahahombera, kuko iyo zo leta zivuyeho amakontrasi ibyo bihugu biba byaragize arafutwa. Inamana nta garanti Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu baba bafite mu kugiranira amasezerano y'iby'ubutunzi n'amareta ajegajega n'amareta atagira gahunda. Icyo gituma burya yabona yuko ahubwo igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Rwanda na Uganda